twari twagiye ku butumire bw'urongoye ishirahamwe y'abashingamateka n'abakenguzamateka ba Afirika, ishamwe ryitwa PAP mu mfunyapfunya. Rero badoma kugira ngo turabire hamwe ivyo iyo Parlement panafricain imaze kurangura, hanyuma turaba n'ivyo yifuza kuzorangura, cyane cyane mu bijanye n'ibikorwa by'abashingamateka mu guhuza ibihugu vya Afirika eka n'abene gihugu ba Afirika, icyo be kwita twovuga diplomatie parlementaire mu Gifaransa. Hanyuma tukaraba rero twisunze ibyakozwe, tukaraba ibyo bagiye kuzokora kugeza mu 2063. Iyo no mugambi wa Afirika. Aha rero ibyo bintu barashoboye kuyitororokanya, hanyuma tubirabira hamwe. Rero nk'icyo umuntu yovuga nyamukuru, ivuga yuko ibikorwa kwari kuraba ibyakozwe, hanyuma akarabaho bagiye kugira ngo cye turaba ivyo bokongeramwo inguvu muri ya ntumbero igana umugambi mukuru w'2060. Ariko ivyo bikorwa bigakorwa biciye ku bashingamateka n'abakenguzamateka mu bihugu bitandukanye. Aha rero hari nk'ikibazo kijanye ukubana ko bashingamateka mu migwi itandukanye. Ngo dufate nko kubana nk'abashingamateka b'igihugu iki n'iki, ingene boshobora kubana no gukorana n'abashingamateka b'ikindi gihugu, bikagenda birandagata gutyo kugeza muri Afirika yose. Icyo bita le partenariat, ukubana gukorana hagati y'ibihugu. Iyo partenariat gakijana na cooperation, kuko yivuze cooperation no kuvuga abantu bahurira ku bikorwa, si ibintu by'amajambo, bahurira ku bikorwa. Aha rero bakavuga yuko ibyahura bikorwa nuko babikora mu majambo ariko nta masezerano yahaba, ibyo bita le memorandum d'entente. Iyo memorandum d'entente yahaba. Bure bakavuga bati kugira ngo bigende neza kurushiriza turoresha kuri yambona kazo mu 2063 yo muri Afirika. Ati rero nuko abantu bazwajyana amasezerano hagati y'ibihugu, hagati y'abene gihugu, kugira ngo kandi kugira ngo dushike ku bintu bibona bifadika resultat. Cyo ne kimwe harajemwo ibibazo dusanzwe tuzi, ibibazo ngena amashira hamwe y'abashingamateka muri kano karere no muri Afirika yose. Ayo mashira hamwe dufate ndabakora kugira mu byumve neza ko biragoye. Hariho nkizi dufate za EAC, ya East Africa Community, hariho izi za CIRGL, harimwo iza CAC, harimwo izi za SADC n'ibindi. No kuvuga yuko bavuga bati none ayo mashira hamwe y'abashingamateka mu karere muri Afirika azokorana gute, ariko arakora gute kugira ngo yiyameliora, agende ahinduka bameza, bayahinyanyura, ahinduka agenda bameza. Icyo ni igikorwa bavuga bati tugiye kuzokora mu minsi iri imbere, tubije ko bahinyanyura. Ikindi nuko haravuze ikibazo muri ibyo nyene by'uburere, hari ikibazo cy'umutekano, umutekano n'amahoro. Icyo ni cyo gisanzwe kihari muri Parlement panafricain basanzwe biga, ariko bure bavuga bati reka rero dushiremo inguvu, kuko ingorane ziriko ziraza muri Afirika zirashobora kuzodusamburira Afirika. Ati reka rero dushiremo inguvu kugira ngo twengene twokuyamiriza ibyo bintu, kugira ngo twokumira ko kabi katuruka ku mutekano muke no kubura amahoro. Nk'ibyo nk'ubu muke mwibaza ibintu biriko biraba mu karere hani wacu, ibiriko biraba mu bihugu vya Afirika,
ibiriko biraba inyuma ya Afirika mu Barabu, ibiriko biraba n'ahandi n'izindi ntambara uza wumva ngo ziri hafi kuvyuka. Umuntu akibaza rero muri Afirika ingene bizogena, rero tuvuga tuti muri Yambo n'akazuza mu 2063 muri Afirika ati tuzoba ari ibihugu bya Afirika byose biri hamwe, Afirika unifiye, Afirika imwe, Afirika ibona kumwe, Afirika iteye imbere. Ibyo byose ukabiraba ukabona ko bigoye. Twararavye ngo ikintu bashize imbere kandi ni ibintu bijanye na inyigisho, guhanahana ubuhinga n'inyigisho, amaformation. Kuko muri ivyo baca bavuga bati none twokwerekana gute ku bintu ayo mashira hamwe ari muri Afirika y'Abashingamateka n'abakenguza amateka muri Afirika, ati twokora iki ku nyungu z'abamwe n'abandi. Ikintu cyambere bavuze bati twiga amategeko atomoye, amategeko ahari tuyakosore, twige n'ayandi atomoye, noneho tuyahereze amaparlema, tuyahereze inama nshingamateka nkenguza amateka zo mu bihugu, kugira ngo baze barabe ico bokuramwo, ico shobora kubafasha. Aha mugabo bica bigorana kukurumva ibintu biva hejuru bimanuka. Rimwe na rimwe haraho basanga ibyo mu bihugu bifuza gukora ugasanga biratandukanye n'ivyavuye muri iyo nama nshingamateka muri Afirika. Aha rero akana kabazo ariko nako bazogenda bakiga. Hariho n'ibindi bibazo bitari bike by'ukubana hagati y'abantu, ibibazo bijanye n'akazi, ibibazo bijanye n'abakungana, sinze ko nova kungana, mugana ikibazo c'abakenyezi, ikibazo c'ubushomeri, bavuga ngo abakenyezi bashobora nabo kwibeshaho mu gihe batakiri kumwe nabo bubakanye, eka naho bubakanye ayo kugira ngo babeho nabo bumva bashoboye kwifasha, autonomy, kwifasha. Abashomeri nabo bakaronka akazi, abo baje bakaronka akazi, kandi bivuga no kubarondera akazi nabyo birimo. Ibyo byose nabyo vyarizwe, byaravuzwe mugabo n'ibindi. Aha rero muri make novuga nti iyi nama yari inama yo guca turaba evaluation, kuya twisuzume tubicishije mu bashinga amateka muri zamanama y'amashinga amateka n'abakenguza amateka. Muri ikimwe twavuze cya diplomatie parlementaire, no kuvuga ingene abashinga amateka bashobora gufasha Afirika kugira ngo noneho ibihugu bibane neza, ibihugu abenegihugu bivyo bihugu byose babane neza, gutyo ibintererano koko ikomeye y'abashinga amateka n'amanama nkenguza amateka. Aha rero twaravyemeye, turavyemeza, ariko hariho sinojya ntabivuze, ariko harimo ikibazo ca mbere nuko gushira imigambi imbere ni byiza, kurondera imigambi y'ukurangura ni byiza, ariko imigambi irangurwa n'uburyo bw'amafaranga. Ubwo buryo bw'amafaranga rero ntabwo iyo nama twovuga yuko inama nshinga amateka ya Afirika nuko atamahera bafise. Amahera kugira ngo bashobore kurangura iyo migambi bifuza nuko bazoza gusaba abanyaburaya nabo ntibazotanga ayo mahera batabona yuko ibigiye gukorwa ari ivy'iwabo, ari bo nyene babivuze. No kuvuga ko twebwe nk'abanyafrika duca dusanga ari ibintu bitandukanye cyane nibyo mu mareta yigenga, muri yanza y'ukwigenga nibyo amareta ashira imbere. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nuko ububasha bw'inama nshingamateka nkenguza amateka za Afirika, ububasha bwo gufata ingingo, ubwo bubasha ntabwo bafise. No kuvuga yuko icyo bashoboye no guterera ivyiyumviro consultatif, role consultatif niyo bafise, no guterera ivyiyumviro, kandi ibyo vyiyumviro baterereye wowe babiterwa ashoboye kuvyemera ukabiha canke ntuvyemere. Camuraba ikindi kibazo twabonye c'ingorane iyo tuvuze ngo ubumwe Afirika ibimwe, icyo ni ikindi kibazo. Raba muri
hariya muri Afirika y'Epfo bariko birukana abanyamahanga ba Afirika. None ubwo bumwe uzokunda gute? Mbega Nshingamateka bo bazoheza bakore gute muri kwa gukundanisha no kubanisha ibihugu no kubanisha abene gihugu mu bihugu bitandukanye bigize Afirika? Mbega bo bazobishobora gute mu gihe n'ibihugu byo biriko birukana abanyamahanga kandi bakirukana bene wabo? Umuntu agaca yibaza ati none bizotahirahe? Nta kinini nirirwa mvuga kuri ico, kwa kubabwira ko hari ingorane zivuga ngo ntushobora kuzoshika muri uwo mugambi muri yo mbona kazoza mu 2063 muri Afirika kandi abantu bariko bararandurana. Ehera abaha kurya ntimuje kuri muri kano karere kiwacu murazi induru irimo. Aha none iyi nduru koko izofasha kugira ngo abantu baje hamwe, bantu bo muri Afirika baje hamwe bakorera, noneho ya diplomasi twavuga y'Abashingamateka vya byumviro boza gutere yandi hano y'Abashingamateka ikunde bazoheza bayikorere he? Ico ni ikindi kibazo. Nibindi bibazo by'ubukene. Urumva rero ibyo nibindi bibazo. Ikindi kibazo ni ikibazo umuntu yovuga kubona kumwe, kugira imbono imwe. Ibihugu vya Afirika ni byinshi, ariko kugira ngo tugire imboni honyene uko inzego z'ibihugu zitunganijwe siko ibihugu byose bimeze kumwe. Icyo nacyo n'ikindi n'iyindi ntambamye. Ibyo mugabo n'ibibazo bihari n'ibindi. Muri make rero nivyo twabonye, ariko nta kundi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Reka buhoro buhoro Abarundi abanyamahanga Afirika bazogenda bagerageza, ariko tuwe no babwira yuko muri ivyo byose nukuri igihugu cy'u Burundi giteye kure, giteje ico gikorwa imbere tugana iyo mbona kazo mu 2063 kuko ari imbona kazoza iwacu y'ibihumbi 2040 igihugu kigaburira imbona muri 60 cyari igihugu giteye imbere. Murumva 60 abasigaye imyaka itanguye muri 63. Murumva ko turi mu nzira nziza. Hariho nibindi bikorwa byinshi turiko turakora n'ibintu byo kubana n'abene gihugu, ibintu byo guhagurutsa bene yo kugira ngo koko bikorera imigambi mu byo twise amasosiyete cooperative, amasosiyete amwe yo gukorera hamwe zasangwe n'abandi nani masosiyete menshi ari kugenda avuka. Ibyo byose no kugira ngo yambona kazoza 33 tuze tuhashike tumeze neza. Ibyo byose nibikwa turiko turakora. Ikindi gikorwa gikomeye nuko twinjiye mu mugambi, uyu mugambi wa budget programme, aho uhera ku bikorwa amahera kazoza nyuma. Uyu mugambi tugejeje ku mugambi mu bihugu byinshi, iyo migambi ntayihari. Umuntu akibaza ari ingene ibintu bizoshya bigenda binyaruka muri yo mbona kazoza 63, umuntu akabona kabisa ko bakiri inyuma cyane. Ngivyo bikeyi umuntu yobabwira kugira mwumve ko igikorwa kirahari.